umuhamagaro wawe uratandukanye n'uw'abandi. Uko wahamagawe si kuwundi yahamagawe. Habaye abantu babaye inyuma y'umusozi, umusozi muremure cyane. Mbere uwo musozi muremure wari kw'ishamba, ishamba riteye ubwoba. Ariko inyuma y'iryo shamba hari gisagara. Abantu baho hantu rero mabiyumvira ingene boshobora kubona igisagara. Erega n'ubu ari abantu batarabona igisagara. Nta bari mutarabona Bujumbura n'ubu. Nta bantu mutazi umugwa mukuru wa politike, niko vyari bimeze. Bumvise igisagara bacumva ku radio gusa, bakacumva mu matangazo, usomye ikinyamakuru bakumva bavuga igisagara, mugaba kama bafise inyota yo gushika mu gisagara. Umenya yuko batandukanywa n'ishamba. Ishamba rinini yari riri ku musozi kandi muremure. Abo bantu bari batunze ibitungwa bitandukanye, harimwo n'indogobwe. Iyo ndogobwe iriyumvira ati none jewe ko abantu vyabonaniye gushika mu gisagara ngo bahanshikane, ubwo jewe sinokwishikirayo, vyogenda gute? Ya ndogobwe ifata umwanzuro, ivunja rya shamba, shamba rigoye cyane. Irarivunjira agenda, imara iminsi igenda. Igire gutya, ibona irinjiye mu gisagara. Abantu baratangara, mbere barahimbagwa cyane ko ntibari bwabona indogobwe nabo. Inkuru irakwira mu gisagara cyose ko hari indogobwe yinjiye mu gisagara. Ibikoko vy'ico gisagara harimwo n'imbwa, navyo birumva ayo makuru, bati indogobwe yamaze kudushwara. Imbwa nazo zigira amatsiko ati vyagenze gute, ko ari twebwe twara dutembera cyane, none indogobwe yadutanze gushika mu gisagara? Nazo zitembera mu gisagara, zirahimbagwa cyane. Abantu baja hanze barihweza, bihweza izo ndogobwe, babona izo mbwa. Izo mbwa zagerageza kwigana aho indogobwe iciye, kugira ngo babone nazo ko zagiye habona atarizo zohahera. Araca iminsi ya ndogobwe ihejeje gutembera igisagara, yisubirira iyo yajiva. Ifata hahandi yajiva, kakayira yazanana, igendera kanoza, igendera gaca, kugira ngo ejo niyagomba kugaruka mu gisagara idisanga akayira karanoze ari keza, idashobora kuzumagirika nk'ubwa mbere. Ko vyagenze kakayira mbere abantu bahise baza baragacamwo nabo baja mu gisagara. Burya inyamaswa zirashobora kudufasha ibyo twebwe abantu tutoshoboye. Rega naho hari cirwa n'uwo hakura inyamaswa akashira umuntu. Rega burya hariho umuntu ashobora kugufasha ibintu nawe udashoboye. Nuko rero yanzira bagiye barayicamo kenshi, abantu batangura kubona umuji, barahimbagwa cyane, bakumva bo bikesha ya ndogobwe yabacira inzira. Nuko rero utwara igisagara atenda aramenya yuko hari abantu bari bafise inyota yo kubona igisagara. Biramuhimbara yuko batanguye kuhashika, ariko ahita afata umwanzuro nawe yuko yo bacira barabara ryiza, kugira ngo badoje barinjira mu gisagara badaciye mu nzira yaciwe n'indogobwe. Niho rero utwara igisagara yarungika aba engineer, tugenda mu cinzira iva hariya mu cyaro, hariya mu misozi, mu cinzira nziza, imodoka n'ibindi vyuma, abantu bazo baraza ata kibazo. Erega bahashitse baba engineer, niho abanyagihugu baho hantu bababwira batireka kwigora, mureke kwigora kubera yuko indogobwe yaduciriye inzira. Baba engineer barababara cyane, baratangara cyane. Gute mwebwe abantu ushobora kwemera gucibwa inzira n'indogobwe? Nabaje kubacira inzira nziza, inzira iharuye, inzira izobafasha kugenda neza, ntimubone yuko bifise akamaro. Uko niko bimeze mu buzima bwacu. twama tugomba guca mu nzira abandi baciyemwo.
ngo dushike aho tugomba gushika. Kubera iki wewe utoca mu nzira yiwawe? Kubera iki utokwemera guca mu nzira nziza kandi wewe wiharuriye? Kubera iki twama duca aho abandi baciye? Abantu benshi ugwaruka cyane cyane mu masosiyete, ushobora kubona ngo naka yashinze sosiyete, mureka nandi ndayishinge, akagomba gukoporora kwa kundi nyene. Kubera ko ugomba gukoporora, ubwo ntiwogira ivy'iwawe sivyo vyoba vyiza. Abantu benshi bama bagomba gukora ivyo abandi bakoze, ari n'abagomba mbere kuvuga nk'uko abandi bavuga, kwambara nk'uko bambara. Kubera ko utogira ivy'iwawe. Bitwigisha bagenzi, gerageza mu buzima bwawe uvumbura ibintu vyawe kandi ushire mu tubaraga. Indogobwe yaremye iravunja ishamba. Vunja ishamba nawe ushobore kubona igisagara ca sosiyete, igisagara c'amatunga, igisagara kizogutuma wishima. Vunja ishamba niho n'abazokubona bazogutangarira. Niwaca mu nzira abandi baciyemo nta gitangaza kizoba kirimwo, kuko ni inzira yaciwe n'abandi nyene. Ariko niwaca mu nzira yiwawe, igisagara kizoshwa baduka, kize kuri aho umuntu yaciye mu nzira yiwe kandi igoye, ariko agashika kwihangiro. Ariko kandi nawe niwaca mu iyo nzira, uramera nk'iyo ndogobwe ntuze, ucira inzira abandi. Hari igihe vyofasha benshi. Umvise ko iyo ndogobwe yagiye iraca akayira kugira ngo abandi baze bakifashisha. Nubwo atari vyiza guca mu nzira abandi baciye, hari abo bigora bigaca mu nzira abandi baciye, ariko aho ntibimere uko. Ariko niwaca mu nzira yiwawe, urozurereka inzira abandi ngo bize bikunde bashike mu gisagara. Igisagara bamaze kukubona nawe bazogutangarira, ariko banahimbarwe cyane kuko bamaze gushika mu gisagara. Ubwo nta bantu no bibaza ko bari mu gisagara muga atariho bari, ko baguma baca mu nzira abandi baciyemwo. Ca mu nzira ziwawe uzoshika ku iterambere, kandi iterambere rirama. Mugira umunsi mwiza.